Fasha Burundi TV turabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana aho muri hose amahoro y'Imana abasasagaremo. Uno munsi nkuko bimeze nkuko mubibona twagize amahigwe yo gutambukana yo gutembera mu ntara ya Cibitoki komine Rugombo n'umuyobozi wacu wa Fasha Burundi TV n'amahigwe adasanzwe n'umunezero udasanzwe kuri twese. Hama nkuko mubibona ngaha turi kumwe n'umuvyeyi wacu wo mu Rugombo nyene akaba afise ibibazo bitandukanye mugabo bimwe na bimwe wenyene araza kubaha indonido. Muvyeyi muba mwitwa bande? Nitwa Ntiyabose Oliva. Aha ni mu ntara ya Cibitoki komine Rugombo, nashaka nyene widondagure neza umutumbu n'uyuhe agacimbiri nakahe? Mba mu ntara ya Cibitoki niho mba, komine ni Rugombo, umutumba ni kwisamwe, agacimbiri ni Kiruruma. Nukuvuga jewe ndafishe ikibazo kirekire kirandengeye ubwenge, kirandiye ku mutima nagwaye sitoma kubera ivyiyumviro byinshi cyane mfishe. Nagwajije umugabo imyaka 3 ubu rero ikakaba yasinziriye, ntabwo tukiri kumwe, ndi umupfakazi mfishe abana 3 kandi abo bana bari ku ishuri. Mubwo bugwayi bwiwe yagwaye iyo myaka 3 narakiza amadeni menshi, utuntu twose two mu ndagurisha kugira ngo ndebe ku buzima bwe no borokora, ariko ntibyashobotse yuko ubwo buzima bwe burokoka. Rero ndi mu madeni menshi, ndafishe mu miliyoni urenga ke 160. Ayo mafaranga rero arandiye ku mutima cyane, nkurikije ukuntu umuntu yanyitangiye n'isaha. Nukuvuga ni ibintu ntoronka nuko ndanavuga cyane. Nukuvuga rero aba bana banje mfishe ni 3, 2 bari ku ishuri, ubundi ntagaragira igihe cyo kuja ku ishuri, ariko rero kubera ubugingo mfishe ni bugufi cyane, ntacyo nishoboje. Wese w'abana niwe yaranshoboye kuko niwe yarondera. Ubu ngubu rero ndiko nibaza abana kugene nzobagira ikizobabeshaho kuntu ku ishuri bazokwiga, nibyo ndaba nkaraba hasi nkaraba hejuru nkabura. Niyo mpamvu nirushiye kushima kuba mwangendereye kugira ngo hagire ico mwongeza ko ako hakaba hari ahantu narimvishe narondera aho ngaburira abana, mugabo kubwo ayo madeni navuga ati ndahombeshe nyene ndebe ko uwo muntu yankuye aho hantu hari hankomeranye nawe yogira agashimwe, kuko yankuye ahantu ntoronka nuko mvuga kuko nari mu bibazo bihambaye cyane. Murakoze inshuti bavandimwe muriko muradukurikirana, mwumvise umuvyeyi wacu ico atubwiye yuko inyuma yuko yagwajije umushinga ntaye wiwe igihe kitari gito yahavuye afata amadeni atandukanye kugira ngo arabe yuko yorokora ubuzima bw'umushinga ntaye bwiwe, ariko ntivyakunze yuko umushinga ntaye wiwe ubu tuko turavugana ajyamiye ukuboko kw'abagabo. Hama muvyeyi wacu ni ikihe kintu nyamukuru wosaba abariko baradukurikirana, kubera urazi ko Imana ifise abantu bayo, urazi ko Imana ikora byinshi ibicishije mu bantu, nakahe kamo uteye abariko baradukurikirana? Rero kamo nteye abantu bako baradukurikirana nuko bomfasha bakankura mw'iryo deni naguranye umuntu akaba yaranyitangiye, akaba moraba ukugene mungira iryo deni ry'uwo muntu nkagishura, kuko numva umenga iryo deni rirambangamiye cyane, niryo ryatume mbere n'ubugwayi mfishe buguma bwongerekana. Be iryo deni ni ry'umuntu umwe cyangwa n'abantu batandukanye? Abantu batandukanye. Bo bari nkabangahe? Abankuye Bujumbura n'abantu 3, abandi rero n'abantu nye bababanyi bamwe n'abantu benshi nage nakutuntu ati nzoza ndabasubiza umugwaye yaronka mitende amaze gukira ati ntangorane zizoba zihari, none ntawagihari. Numvise kuvuga nawe nyene ninge numvuga biraboneka yuko ugwaye. Mbe uwo bugwaye iki? Ndiko ndibwa mu gakaraza no mu nda. Umva yuko umuvyeyi asigaye ari nyakamwe ari kumwe n'abana batama nk'abangira mpijambo mpe umuyobozi wacu nabo nyene ndazi yuko afise ico agira adushikirije. Ndabaye ikaze mukuru. Mbere yuko ngira ico shikiriza ashaka kubaza mama wacu, mbe ubu nubize ko ufise agatongo washaka ukagurisha, mbe inyuma yaho ubuze umushinga ntaye wawe ni iki wawe urukora, ni iki nuvuga nk'akazi wakora? Tureke ibyo byo kuvuga ko wahururima ko byo kurima burya hari igihe biteba, hari iyo dutera nk'ibiyara ugasanga bizenga nk'ameza ngahe utarimbura, nta kandi kazi wawe urukora kugira ngo ubeshe abana bawe?
nahora ndandaza itofi mu isoko ryo mu Cibitoke. Itofi none urashaza dandaza oya koko ubu mpuze bukeya nta mutahe wose waraheze ni safuriya ni base byose nakoresha narabidandaje. Uravye none uwo guha uwo mutahe agatahe ko gusubira mu isoko ubona uco bandancuruza izo tofi canke nibi ari utundi wokokora noraba ibyo nyorohera akaba ari byo nkora. Nk'agatahe kangaye ubona yuko wo kwistununura kugira ngo uzoronga rasiyo y'abana. Jewe nk'amajana 2 kubera icyo gihe aho nakoreye tofi byaruzura mu 100 mugabo ubu nk'amajana 2 kubera mba mvuga ati ndakura ko nayo mpabana gaburira abana nk'amajana 2 yomfasha. Sawa murakoze cyane je icyo no cyambere kwanza reka ndaguhumurize mama burya nta kibera ubusa kandi burya nta muntu kwisabaho adafise ibibazo abantu bose nguse afise ingorane udafise zigaragara afise zihishije abantu bose afise ibibazo ariko rero burya ikintu gihambaye nuko abantu twobana twihangana tukifata indukore ibidakogwa ndutaburi babene tumena ibanga kubera ibibazo kuko benshi iyo banuse ibibazo bacha baja mu bitameze neza kenshi turakunda kuyibona ibintu nk'ibyo hama ikindi naco twababwira nuko iyo byo kugurisha iryo tongo yuko muba murabihagarika mu bihagarike ama tuwe muri Fasha Burundi dutera kamo abariko baradukurikirana bose tubatera kamo yuko iki ari gikorwa cya twese kandi tugiye kugihagurukira twese kugira ngo iryo tongo umubyeyi afise ntirigurishwe ayo mahera bavuze ni miliyoni ayarenga ko ku bihumbi 100 menga ni 800 bavuga ni miliyoni n'ibihumbi 100 na ibihumbi 186 imiliyoni n'ibihumbi 186 turumva ko n'umwana yafashe ku mutwe uyu n'umuhungu wiwe iki ni kibazo gikomeye cyane kuburyo n'abana yifata ku mutwe ati papa yapfuye dufise ideni y'amahera n'ukuri reka tubatera kamo rero mwese turazi yuko ari abantu bafise imitima y'impuhwe turazi abantu bitanga turazi yuko muhari benshi duhagurukire rimwe rero mama tuguhumuriza ati iryo tongo turabisubiyemo kandi nturigurishe turakwijeje yuko ayo mahera agiye kuboneka mu maguru masha turazi hari abantu hariya bakurikirana ibikorwa byacu kandi batwizera cyane kandi bama bakora ibikorwa n'ibitangaza bitandukanye ku isi cyo kugurisha itongo buracihoza hama mwumvise n'ikindi kibazo cy'umutahe turondera amahera y'itongo y'ideni giwe miliyoni imwe nangahe miliyoni imwe n'ibihumbi 186 ayo aboneke kubw'ubushobozi bw'Imana turazi ko agiye kuboneka hama cyo turondera nayo majana 2 kugira ngo mubyeyi yatangure kurondera two udufungwa tw'abana kandi byose birashoboka tugiye byose birakunda byose birashoboka rero nuko bana dusengera Imana turazi ko zo kurima bitangaza ariko mu gutembera natemberanye n'amahera make yo uza kuraba ukuntu ugurira abana agafu ibini bihumbi 50 uraza kugurira abana agafu hama ibyo bibazo byawe tugiye kubyicarira turabe ukuntu mu isi itarambira tuzogaruka abo bantu bose ufitiye amadeni uzuhamagare urabyumva bose baze tubarihe amahera yabo bandike ko babarishe amahera yabo ntihagire umuntu azoza akorera ku mugono akwirirwa kwinyuma gutelefona kubaza ngo nibimeze gute urantegera mama hama cyo turabarene n'ukuntu aho gatahe kazoca kaboneka mu nyuma mu gatumaze kuriha iryo deni ry'abandi sivyo nuko rero twebwe ni tuko kuko hariho bene n'abandi tugira dutemberere n'abandi bafite ibibazo bitandukanye tukwizeze rero yuko Imana igiye kukugarukira natwebwe naco twishoboze atari ico Imana idushoboje kujya bujya ibintu byose bujya Imana ibizi mu inzira ibicishamo nuko rero ndabatera akamaro mwese mubara dukurikirana yuko twese cyarimwe ari jewe ari wewe twese twukwifata mu mifu kugira ngo turabe ukuntu umubyeyi tumukura muri kino kibazo murakoze cyane
ndabashimiye mwese muri ko muradukurikirana. Iryo ryari ijambo ry'iteka ry'umuyobozi wacu wa Fasha Burundi TV nkuko mumumvise nakamo aduteye. Inshuti muvandimwe uriko uradukurikirana, iki gikorwa ni cyatwese, iki gikorwa ni cy'igihugu cyacu. Dufatane mu nda nkuko vyamye, twamwe dusenyera ku mugozi umwe, kuko niwo muco nakaranga wiwacu. Tugarukire umuvyeyi, turabe yuko nabo nyene yohatorera akoyoko. Hama wewe wese uriko uradukurikirana ari ubwa mbere uravye ibiganiro vyacu vya Fasha Burundi, tugusavye yuko ukora subscribe, niyo ni intererano y'igihugu cawe n'abawe. Hama ndabibukije yuko Fasha Burundi TV ari ihuriro rihuza umufashwa n'umufasha. Wewe wese ufise ikibazo aho uri hose, twakore Fasha Burundi TV tuzokugerako ataco tugusavye, atana kimwe gikenewe. Hama nawe wese ufise ico ugira ufashe igihugu cawe, ufise ico ugira ufashe abawe, twakure kuri nimero tuzogushikako ataco tugusavye. Hama nawe wese ukiri ngaho no gusaba yuko kwiyunga nkubandi. Fasha Burundi TV turabashimiye mwebwe mwese muri ko muradukurikirana, tubifurije amahoro y'Imana n'imihezagiro yayo bibasasagaremwo aho muri hose. Murakoze. Nimeona Fasha Burundi imefanya kitu kia lazima kia kunipumuzisha mimi, haitizami dini iwe nani, dini mbalimbali. None nshimira Imana ko bangaburiye muje muhore mu gihugu gutyo nyene abariko mukora tugira amahoro. Kuko turakenye muri abavyeyi, muze muradutabara. Imana ibahezagire muronke byinshi byo musigarana ibyo muduha. Murakoze, Imana ibahezagire. Bancumbire basha basigiye sigara ndagenda abana. Abantu banembereye, Imana ibahezagire. Agume baronga ingufu baze kundaba kandi. Umukuru w'igihugu igihe cyumva yogira icyo aterereye kuri iri shiramwe kugira ridushire ridufate mu mugongo mu bintu bikomeye. Fasha Burundi TV tubafashe bakiri bazima.